ibaza umuntu najyama kama mugongo shagumana nawe washaka umwanya tugume tubonana ntangumba nigera ntunga erega turamumuremera mugana we ntiyakira erega umurima wiwe ntiwakira turateragira mugana ntidusoroma ndakubwire rero burya
burya uwo mufundi yakoze amadirisha arabishoboye cyane. Arabizi wo none wowe ukabona gute Ega niwe yakoze n'ijya miryango yijya dusanzwe tubamo. None ubona yuko umenga cyajyana agashusho tubona yuko hari umuntu umwe yabikoze. Rero burya ndabona n'ibikorwa bigeze kure urabona nabijya binogo by'amatoilette ko byahetse ahubwo se n'ubwo bigeze kure byaranaheze none hasigaye sikaye kugara hejuru gusa sikamwe n'ibiyo ibiyo nzi ko biri muri stock nukuza gushirako gusa azashirako ahubwo rero abizi ndabwira ko iyi isa n'iheze ahubwo rero urabona ya parcela yindi hariya hepfo nari nzi ko nganda afise parcela zibiri hariya hepfo hariya hepfo ige rero tuteza kuyitangura vuba kugira nayo nikurikirane cyane ijya nzoyikurikirana we narakubwiye yuko niwitwara neza ibintu byo mu muryango utegeza kubikurikirana kame bazi kuri imfura yanjye rero wumva ko utegeza kubikurikirana none utabigize shavyo kurande shamba oya ubuntu bw'uburigara ubwo burigara no kubuheba oyaje nariganja ngo none ari umunsi wambuze muhira umunsi wambutse ku kazi nanje rero niho ntegeza kukwizera gusumba gakorana inguvu kuko nta wundi yobera batari wewe cyo urabona ndiko ndanakura kuko ije vraiment no kwima aho rero ndakubwira ikintu burya bidiga burya yari yaganishije ibintu urabona twangaje abandi bafundi ko ibintu byaciye binyaruka oya usanga kubera yari unuzi ko yaragwaye usanga rega arakabona gwaye urabona ishati yari yatevye gukorwa bidi sawa nawe uzora mbere gana ko ndakuvuga mbe warakitse unatanguye gukira unatanguye gukora ni bunyibukebuke none uje bwa gukora iki none ko ubona n'ibikorwa byanaheze uje gukora iki ngaha ngarutse nyene ku mariri nyene binyene bisigaye umarire vyaheze n'akazi kasigaye karaheze bidiga wewe ishani yanje warayishe uja kwigwaza byari bikumaze ko iminsi ngana gute kandi none urabona wewe ukiri kurankorera urabona n'ibintu byaranatera mugara abafundi nazanye ubu abandi ishani ko yetse yega ni kubera nyene wasanga nyene ntawe nkubuhera nyene bukwiga sanaraye inzara none sinaguhemba amahera yacu yashira hari deni unyishutse none bikaboneka nzokubwira mugubu nta kazi kahari none ko nayo numvise ngo mushaka kubakisha ya parcelle ya hariya hepfo sinzozama none uwo muntu yabikubwiye nibiki kwitara urusaku ninde yabikubariye navyumvise abantu babivuga none je hari umuntu amenye ibintu by'iwanje wewe n'ugenda urabivuga aya no muri imisi ko nimviri Bujumbura naho uri Bujumbura none naje none bidiga yavyumvise gute sinzi sabwiye abikubu bidiga nta kazi kahari bikaboneka nzokubarira kandi urabona ibikorwa byanje bari banabigandishije urabona ubu nta kazi no hano habo nyine babandaje baranyarutse igaho bamenye uri kurafyina hako mbere kubona waragwaye byaramfashije kuko shanti yanje yaciye nyaruka oya ubu basi ntibizosubira hanyuma usubika gwarukanyikira ibintu naho nibaza ko bitazosubira mbabarire sinshaka wigire ko nta kazi kahari muza muraraba aho hantu aho hajya aho nyine aho aho ni sawa bidi wegenda ibyo twarakoranye mugabo ubu nta kazi oya muzana ukuntu mumbabarire sinzosubira kandi ureke kuntesha n'umwanya aho burya ndanagiye ibikorwa ndabona ko bigeze kure byatuzosubira rero nawe wewe urabona ko antuka vraiment amanota 80% urayakwiye kuko ndabona ko ibintu ubikurikirana neza hasigaye ko iriya rero iriya nayo ijya kuko niyo nshaka ko dushaka abapangaye kuko ko nayo ne kuyikurikirana vuba vuba kandi uyu bidiga nta kazi zosura kumuha abafundi bazobandanya naba nyine urabona ko aribo bakora neza sawa urabyumva ntambura neza sawa
sungu babe uvuye mani nako ndazunguruka ahantu ndondere basi n'umuntu yocorera radio sangira kugura kamugimba eti nawe ko wagize ifreshire nibi wagize ifreshire nibi mani mino minsi siga bavuta y'ibei eti naje mani sikenera icuma nawe usigaye ngangu ara yifuwa honye uraje no uzonshikira none wena kurenze aba mani we rero ngira no nico waruje kundabira je kwera nayigira ngende cyatuminjiza ngaha mani je umesengs ikendaremvye oya azi mujya musonyine bidiganyirukana mama wa ndeme mvuga ati reka ngende banyica batanyica kazi yake je nyine ngaha je nonje ngwa mufuko nana 10 fisi je ndarenga wena n'umugirwa y'amasawe na bana we uzava rukwica we na ifu kugira ukakurikiza n'amategeko rero ari n'amategeko tugendera ko ayo ko nk'urumogi oya mani je numva vya urayibagi no kujya sinzi ko nza kujya mwijuru nubona ire igabirazi mani je kuri nganje ngandaremje mani ngiye kuyarondera ndabiko ndonka sina dese naje basungurira agapirasi mujani ujanisha nubona oya atama nafise umva no cinde yakura ikaguseje abo ngende ndaza kugupitiya mani ari ho mu wanyu sivyo ariko je nasanga kujya rigara ho tugenda kwerekeza rero ndaza gusanga Bigereza kubikora ku mugoroba nta kibazo. Sa ndaza kubikora. Benyene bimwe nakubaza gute? Ibi ntibihe wambwiye. Bimwe gutuma kuja kwiyumviye. Mama niko intakubesha. Hana riyumviye ikintu na kimwe wombwiye nzi kwiyumvira. Nta kintu na kimwe je natoye. Warabuze na kimwe ushaka gutoba. Cingamuira mbona haba utuntu twinshi hasungurira nyurumogi ahangamuira haba ibintu byinshi je nta bindi bintu ngombya ngo nje kwiyumvira ngo hanyuma nane hagira urugo rugirwa n'iki n'iki urugo kirusha mbere kigize urugo n'umugabo cya kabiri umugore hamwe n'abana sawa rero none umva ko ikibazo gitoya none muri ibyo urabona ko bikwiye bikwiye iwanje ntibikwiye none habuze abana gusa none habuze ikintu ariko ry'abo bana bazi ntaragera kubera none we ucuvuga ngo ubunyene ngo harageze ubunyene none haheze igihe kingana gute umaze igihe kingana gute uri kumwe n'urya mugore wawe umwaka n'amezi 3 none umwaka n'amezi 3 naho baharengeranye ho uvuga umuntu ntavyara none ibaze rero muri ico gihe yaca hitarazana umwana ubu mwana bamaze umwaka n'amezi angahe ukuvuga rero ko yuko urabinezerewe aho ikintu mu gisiza ariho mu gisanga ataho kivuruga ahari mugo ukwisize ikintu ugisanga kwa kundi nyene ntabwo cigera ngo wagisize ngaho ngo hamugisange hari ugisanga hahandi nyene none baravuga yuko hari ikintu gikenewe badukora kuko uri ko araba sikosa rya gorete kandi sigi wanje none habuze iki none kibuze gira bibe ni Imana itarabishaka Imana ifashe bifashije kandi bamunzane kuguma ndamurabaraba mu maso je ubwanje nabavye muri abana babiri none kutavya wa gatatu ndabakeneye kuri mwebwe sawa rero nimba bakeneye kuri twebwe tuzobavyara nihagera kandi njosubiye kuzambwiye ivyo bintu uzabusanga waduteranije ndabateranya mu biki shakutohoze nta muhungu arongora bakamarana umugore na umwaka myaka 2 ico kibazo kireke kubazwa kuko umaze kurongora no kuvuga ko yuko ubukeneye kunguka mu mwanya rero tubona ko yuko batevye kunguka dutegeza guca tukibaza kugira tumenye ahantu hari kibazo ni hehe nimba muje kwa muganga hakiri kare
kugira muce mushobora kumenya ninde afise ikibazo cyangwa nta kibazo gihari. Kubyagira ivyo vyose nivyo wahakumbwira. None ntwari umaze gukura niyo mpamvu dutegeza kuvuga mu migani kugira wowe nyene ubwawe umenye ico bakubajeje ni giki. Sawa ubure urabimbariye reka nzovyiyumvira. Oya nubure nivyo ugiye kwiyumvira. Ubu wabimbariye reka nje kuvyiyumvira. Sawa nani ndarindiriye inyishu ngira zoronka inyishu nziza sinzi. Bidiga amayi sha umungu wanje aragukunze kwe Bidiga arashoboye Bidiga arashoboye oya Bidiga urumva ingorane afise aca ngakigwaza none ingorane abafundi mufise iyo mwahimbye amahera muri igwaza none je ko nshaka guhagarika ibyanje ngo nuko bagwaye ca nanga cyundi Oya sukuhimba amahera nyine karacamo nyine mu kagwaye. ubu rero je ngomba ndakwizera urazi ko hari indi shantiye natanguye mugabo gasubira kwigwaza wa muntu tubanje murongo Werega papa urabona Bidiga umviriza wewe ntacyo unshamwe jamwe cyo gituma abana bo mwenga sinzi komeza werega Bidiga je ndamwizeye Bidiga iyo ndiko ndavuga banze urindire neza kuko Bidiga uravye ko wasubiye kumuvugira namwirukanye kuko iyi turu niyasubira kudekona mwese muzogira rimwe kuko nawe nzobambona ko mufatanije ubuhimbi rimwe na Bidiga oya Bidiga yega je ndamwibona ubona ko afise n'ibiguvu kuko urabona abafundi ingeso bafise ubaha akazi bahimba amafaranga agaca yigwaza cewe rero wigwaje simpagarika ibikorwa vy'iwanje urabona ko twangaje abandi bafundi inzu kaciduka ku munota muga Bidiga guma yirira amafaranga yigwaza ngo aragwaye ubu rero ugwaye nzocisha mu murongo nzohara kutariho oya Bidiga niko yaneza ari ingorane nyine z'umuryango rero cengira ndagusubize kwirya shantiye nshasha urabona ko natanguye yindi irya urazi ko yahetse ngomba ndagusubizeyo ariko turaronka ico ugaburira umuryango rero ugasubira kudekana urumva je urazi ko ku noti ntafite nta noti zibanje nzokuhaza gusara zikorera Oya sinzosubira. yego nuko zironka zaranduhishije wewe ni wajeba ntuzumbaze Bidiga reka wenda gusezerere reka ninjye ndani hari utuntu nariko ndaraba indani isigaye Bidiga je ndaguherekeza je ngiye kuba ndirabira filime kuri yego ko ifilime amuhimbiriwe ahubwo ijya dekodere rero urazi kimwe kuyikora ngiye kwinyegeza muri chambre ivyo nivyo amafilime uzuraraba kandi uze kazi ufise rega nabiye Kizire. no sinabejeje no Kizire urazi ibikorwa nagushinze ivyo amafilime ni mwijora pana kumutaga